dusoma mu nkuru nziza nyeranda yanditse Luka. Babonye hageze ko Mariya aja gutyororwa nk'uko itegeko rya Musa ribivuga, Yosefu na Mariya bajanye Yezu Yerusalemu kumuhereza umukama nk'uko vyanditswe mu itegeko ryose ry'umukama, ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwa umukama. Kandi bari bajanwe no guhereza imbagwa inkunge zibiri canke inuma zibiri zikiri nto nk'uko itegeko ry'umukama ribivuga. Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeho. Uwo muntu yari intungane kandi yarakunda Imana, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli, kandi Mutima Mweranda yari kumwe nawe. Mutima Mweranda yari yaramumenyesheje ko atazosandaba atarasanganira uwasizwe n'umukama. Niko kuza mu ngoro y'Imana yohejwe na Mutima. Abavyeyi b'umwana Yezu bagasangwa bari bamuzanye ngo bamugirire ivyitegeko ritegekanya. Simeho aramwakira, akengurukira Imana, ati noneho muhanyi nk'uko wabivuze, rengutse umusavyi wawe mu mahoro. Nkako amaso yanje yiboneye urukiza rwawe wateguriye ibihugu vyose, wa muco uzokumenyesha mu makungu, bwabo ni nahazwa bw'igihugu cawe Isirayeli. Se na nyina batangazwa n'ibimuvuzweko. Simeho arabahezagira, araheza abwira Mariya nyina wa Yezu ati ha uwo mwana benshi muri bene Isirayeli bazomwandura k'urupfu, kandi yongera abera urukiza benshi. Azoba ikimenyetso bazohazanirako, eka nawe wenyene inkota izogusogota mu mushaha. Ivyiyumviro biri mu mitima ya benshi bizoheza vyibonekeze. Hari n'umuhanuzikazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yarashaje cyane, yari yamaze imyaka 7 abana n'umugabo wo mu buto bwiwe, hanyuma arapfakara. Muri ico gihe yarashikanye imyaka 84. Ntiyarakiva mu ngoro y'Imana, yamakorera Imana ijoro n'umutaga mu kwisonzesha no mu gusenga. Muri ico kiringo nyene niho yahezagira Imana, amenyesha uwo mwana abari biteze ko Yerusalemu irokoka, kuko twahishuriwe ibihimbara Imana. Alleluya, amen. Turahiriwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara Imana. Yezu Kristo w'Imana yigize umuntu, niwe yuzuza urweze ekleziya yiwe, agatuma ekleziya yishongora, ikoresheje ayo majambo y'umuhanuzi Baruki ngo turahiriwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara Imana. Iryo jambo riri mu gitabo ca Baruki igabane ca 4:4. Turahiriwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara Imana. Umuhanuzi Baruki yabivuga atangarira ubuntu ntangera Imana yagiriye igihugu cayo Isirayeli. Atangura avuga ati yaragaragaje inzira ishikana ku bwitonzi uko yakabaye, ayereka umusavyi wiwe Yakobo, umukunzi wiwe Isirayeli. Mu nyuma abandanya umuhanuzi Baruka avuga ati mu nyuma ubwo bwitonzi bwarabonetse ku isi, buraheza bubana n'abantu. Baruki igabane ca 3:37. Niko rero kwikamaza yuzuye urweze ati turahiriwe twebwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara Imana.
Ico gihe ciwe Baruki yabona igitabo c'amajambo y'Imana, ariko ubwo bwitonzi avuga ngo bwaravuye mu ijuru bwabonetse ku isi buraheza bubana n'abantu. Ubwo bwitonzi bwabonetse ku isi bukabana n'abantu ni Yezu Kristu, we jambo yigize umuntu akabana natwe. Ni Yezu Kristu wo bwitonzi bwa Data. Nico gituma ibyo umuhanuzi Baruki yavuga atangarira igitabo, twe tubivuga dutangarira umuperesona avyagiye hagati yacu, umwana w'Imana Yezu Kristu, nashimagizwe na bose. Jambo yarigize umuntu abana natwe. Twarabonye ubuninahazwa bwiwe, ubuninahazwa yahawe na se, kuko ari we mwana w'Imana yaje ava mu nda ya se. Reka rero natwe twikamaze twuzurweze nka Baruki, mbere tunamurushe, kuko ivyo tubona birasumba ivyo yabonye, nk'uko Yezu yabibwiye abigishwa ngo arahiriwe amaso abona ivyo mubona n'amatwi yumva ivyo mwumva. Ngo kuko abahanuzi n'abayanda benshi barimwo na Baruki baripfuje kubona ivyo mubona ntibavyumvise, ntibabibonye, kumva ivyo mwumva ariko ntibavyumvise. None nk'ibi turiko turabona Baruki yarabibonye, Baruki yarabibonye. Reka rero natwe twikamaze tunamurushe, twebwe twihweze umwana w'Imana, twebwe abana b'Ekleziya ya Yezu Kristu, twebwe tutaraba igitabo gusa, tubone uw'ico gitabo cayaga, twebwe twishongore, twebwe Isirayeli nshasha ya Yezu Kristu yishingiye kuri Petero, twishongore tuvuga tuti turahiriwe twebwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara Imana. Aleluya. Umwe wese iryo jambo rero narifate arizigame, niryo rizomumaze uyu mwaka wose tugira dutangure. Turahiriwe twebwe Isirayeli, twebwe turahiriwe, turahiriwe. Turasumbya wa mugabo wahahirya mu Kabezi yari afise umugore yitwa Roza, acaja kw'iradiyo yari yafondafyonza akaririmbo, aja kukaririmbira kw'iradiyo. Je narigeze kukumva mu myaka ya 80, ngo singanya singowe nifitiye Roza. Uyo we yari afise Roza, twe dufise Yezu. Singanya singowe nifitiye Yezu. Turahiriwe twebwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara umukama. Nivy'ukuri twebwe abana b'Ekleziya turahiriwe cyane, kuko muri jambo yigize umuntu akabana natwe, twarahishuriwe ibihimbara Imana vyose. Iri jambo ry'Imana twandikiwe na Luka, riri mu ijambo ry'Imana ry'injiri ya Luka igabane ca 2 akarongo ka 22 gushika ku 38 ndabasomeye. Riratwereka ingene twahiriwe, ingene duhiriwe twebwe abana b'Ekleziya, kuko turafise imvo zotuma tuvuga ko duhiriwe. Umwe wese muri twebwe iri jambo arishire ku mutima. Turahiriwe twebwe Isirayeli, turahiriwe twebwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara umukama, twarabihishuriwe biri wacu. Reka rero tuvyihweze mu ntambwe zitatu. Ubwa mbere, inkuki ihimbara Imana twarayihishuriwe, mbere turayifise. Igikorwa gihimbara Imana twaragihishuriwe, mbere turagikora. Uyu munsi mbere tuva ngaha tugikoze. Inyifata ihimbara Imana twarayihishuriwe kandi turayikora. Uyu munsi mbere turayikora.
ibyo turabifise. Inkuka ihimbara Imana, igikorwa gihimbara Imana, inyifato ihimbara Imana, ego turahiriwe, twarabihishuriwe kandi turabikora. Reka turabe rero kimwe kimwe muri ivyo bintu bihimbara Imana twahishuriwe kandi dufise. Hariho inkuka ihimbara Imana. Yosefu na Mariya bajanye Yezu Yerusalemu kumuhereza umukama, nk'uko vyanditswe mu iteko ry'umukama ngo umwana w'imfura wese azokwegurirwa umukama. Kandi bari bagiye guhereza inkuka, mu kwegurira umukama umwana w'imfura wese w'umuhungu. Bene Israeli bari babitegetswe kuko bari bazi ko bahereje Imana imperezwa umwana w'umuhungu w'imfura bazoba bayinejereje gusumba ibindi byose bashobora kuyihereza. Yari imperezwa inezereje Imana gusumba izindi zose, nkako murabizi cyane cyane abataravyara umwana n'umwe. Umwana w'imfura kandi w'umuhungu yaragakomeye ku bavyeyi no ku muryango wose, kandi n'ubu niko biri, sibyo ga yemwe? Umwana w'imfura w'umuhungu, umwana w'imfura w'umuhungu, umwana w'imfura w'umuhungu, ababizi n'abatararonka umwana. Kuko muri bene Israeli bategera ko ubuzima bw'abantu bapfuye bubandaniriza mu bana babo. Nico gituma mbere bategeka yuko urongoye agapfa ataravyara murumuna we acura umupfakazi akamuvyarira abana, kandi abo bana bakitwa izina ry'umwe yashengera, kugira ngo ubuzima bwe bubandanirize mu bana biwe. Kuko muri Israeli kuronga umwana w'umuhungu, umwana w'imfura w'umuhungu, ryari iteka ribagira abavyeyi, kandi n'ubu nuko bamubona mu iteka ribagira abavyeyi, bakamubonamwo inkingi y'umuryango, kandi n'ubu niko biri, bakabonamwo inkinzo yo mu busaza bwabo. Kuko ufise umwana w'umuhungu urazi ko mu busaza bwawe azokubungabunga, yari umwana w'umuhungu w'imfura, koko w'imfura atari mbunuza, kandi yaba ari samuragwa wabo mu gihe bashengeye. Bamweguriye rero Imana, baba bashikaniye Imana ishikanwa ry'agakura, ishikanwa bazi ko rishimisha Imana gusumba ibindi byose boshobora kuyishikanira. Ariko rero izo mfura zose bahereza uko imyaka yagiye irakurikirana, zari integuza n'imburi zibura umwe musa, Yezu Kristu, kuko ari we mfura y'ibiremwa byose, nk'uko ibarwa ry'Abanyekolosi ribivuga ikigabane ca mbere akarongo k'15 ngo niwe mfura y'ibiremwa byose. Iyo mfura y'ibiremwa byose niwe imfura zose z'abahungu b'imfura bahereza zabura. Uyo rero mfura y'ibiremwa byose azoherezwa Imana se mu gisengero cy'i Yerusalemu na Yosefu na Mariya, hanyuma ahave yihereze kw'inkuka wenyene ku Karuvariyo ku musaraba. Kuko imperezwa n'inkuka zose zaherejwe zabura we, zamenyesha we. Mu guhereza Yezu Kristu mu gisengero cy'i Yerusalemu rero, abavyeyi ba Yezu bashikaniye Imana ishikanwa riyishika ku nyota, kuko bayihereje umwe nyene. Mana Data yabura aho yatuma umuhanuzi Izaya mu kigabane ca 41 akarongo ka 42 akarongo ka mbere ngo nguwo umusavyi wanje nama mpagarikiye, nguwo nitoreye kandi ahimbara umutima wanje. Hanyuma iyo Mana iratindira vyivugira ata n'umwe itumye, irasemerera n'ijwi ryayo iri mu ijuru ku mazi ya Yorodani umunsi Yezu abatizwa.
muri Luka ikigabane cya 3 akarongo ka 21 ngo uri umwana wanje nkunda cyane, muri wewe nahasanze ibimpimbara byose, muri wowe nahasanze ibimpimbara byose. Ibihimbara Imana byose rero bikoraniye mu mwana wayo Yezu Kristo, jambo yigize umuntu akabana natwe. Alleluya. Nkako nyene ivy'Imana data yipfuza byose kuva mu ntango y'irema, aho yavuga iti tugire umuntu tumwishushanye ko ase natwe, byarangukiye muri Yezu Kristo, we gashusho k'Imana itaboneka, we mwaka kawuni n'ahazwa bwayo, we karanga ka kamere yayo. Yezu Kristo jambo yigize umuntu, niwe Imana data yihweza igahimbarwa cyane, kuko imubonamwo ibyo yipfuje kubona mu muntu byose. Nico gituma Yosefu na Mariya bahereje Imana imperezwa iyishika kunyota koko, kandi bakoze igikorwa kiyihimbara cyane. Uguhereza Imana data umwana wayo Yezu Kristo nico cyambere gihimbara Imana bavukanye, nico cyambere gihimbara Imana kuruta ibindi byose dushobora gukorera Imana. Uguhereza Imana umwana wayo ikunda cyane Yezu Kristo nico gisumba ibindi byose. Turahiriwe rero twebwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara Imana. None ivyo gayemwe ntitubifise iwacu, nitubigira iwacu. Aha nyene turi turahereza Imana inkuki yihimbara. Alleluya. Kugira ngo yaminezerwa kandi yamanezereza Imana se kandi ayitera iteka, Yezu Kristo yashinze ekleziya yiwe, ayihishurira ikizokwamigira gihimbara Imana kuruta ibindi byose. Guhereza Imana inkuka yiwe, ariyo nkuka y'Ukaristiya, ariyo nkuka ya misa. Emwe ekleziya nayo irabizi, ntihengeshanya ku munsi, igitondo umugoroba, ku isaha ekleziya ya Yezu Kristo yarahishuriwe ibihimbara Imana, nayo iguma ibirangura ubudahengeshanya. Alleluya. Guherezwa Imana k'uyo mwana w'umuhungu akira kayoya i Yerusalemu byamenyesha ko azitanga kw'inkuka yo kurokora abantu no kugarurira byose ku Mana se, aho nyene i Yerusalemu. Ibyo Yosefu na Mariya baje kuhakorera byari by'ukuri, ariko byabura ibisumbirije Yezu Kristo wenyene yari yimirije kuza kuharangurira mu kwitanga kw'inkuka, kugira ngo arokore abantu bose kandi agarurire byose ku Mana se. Nico gituma Simeho yohejwe na Mutima Mweranda yaciye amenyesha nyina wa Yezu ko azosogotwa mu mushaha n'inkota bazozibura uyo mwana wiwe, azoba inkuka. Il sera immolé. Inkota bazomuzibura izosogota nyina wiwe mu mushaha. Ubutigu bugeze ku musozi wa Golgota, niho Bikira Mariya yamuhereza Imana ku buryo bwuzuye kandi burangutse rwose, nk'inkuka nzima kandi nyeranda, kubw'inahazwa ry'Imana n'ubukiriro bw'abantu bose. Ariko ku munsi wa 4 mweranda buca ibyo biranguka, ku munsi wa 5 mweranda niho Yezu yabirangura. Ariko buca birangura mwijoro ry'uwa 4, Yezu Kristo yarahishuriye abatumwa biwe ingene bazokwama bahereza Imana inkuka bwacatanga, agira kwabaha n'itegeko ryo kwama babigira. Nibyo rero Paulo mweranda yadutanze imbere, yandikiye abakristo b'i Korinti ati, jeho rero
narashikirijwe n'umukama ibyo nabashikirije namwe, ko umukama Yezu muri rya joro yafatwa yakiriye umukate, amaze gukenguruka akawumanyura akavuga ati iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ibyo muzokwame mubigira kugira ngo bibe icibutso canje. Bamaze gufungura agira kwa kundi, yakira igikombe avuga ati iki gikombe n'isezerano rishasha mu maraso yanje, igihe cyose muzokinywa muzobigire kugira ngo bibe icibutso canje. Nkako ni Paulo mweranda abandanya, igihe cyose muri uyo mukate mukanywa n'igikombe muba mumenyesheje urupfu rw'umukama gushika hazogarukira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nagira numve ko mwese mugikanura. Biri mu gitabo mu ibaruwa ryandikiwe Abakorenti ikigabane ca 11, ibaruwa rya mbere ry'Abakorenti ikigabane ca 11 kuva karongo ka 23 niho mubisoma. Nkako igihe cyose muri uyo mukate mukanywa ico gikombe muba mumenyesheje urupfu rw'umukama gushika hazogarukira. Iri jambo rero ngo muba mumenyesheje urupfu rw'umukama ntimurifate nk'ijambo ryo kumenyesha amakuru, ntimurifate nk'ijambo ryo kumenyesha umuntu ibyabaye. Iri jambo ngo muba mumenyesha urupfu rw'umukama, ni ukuvuga ko murangura ibanga ry'urupfu n'izuka by'umukama. Muba mumenyesheje ko umukama apfuye kandi azutse, muba mumenyesheje ko umukama asubiriye kurangura bimwe yarangura ku Karuvariyo ku musozi wa Golgota. Muba mumenyesheje ko ibyo yagize kiriya gihe birangutse uyu munsi. Si ukumenyesha rero nka kujya umuntu aza kuvuga ngo nashaka kubamenyesha, cyangwa mu muryango wa ruri mu ziko na ruri mu mbari uramenyesheje inshuti n'abagenzi urupfu rw'umwana wabo ruri nyuma y'inzu. Si ukumenyesha bene ibyo, nukurangura ibyo Yezu Kristo wenyene yaranguye. Muba muranguye ibyo yaranguye mu gupfa kwiwe ku musaraba gushika hazogarukira. Muba muhereje ya nkuka yahereza Imana se ku musozi wa Golgota gushika hazogarukira. Nico gituma mu guhereza inkuka y'Ukaristiya kwa rutari, iyo umusaseredoti ababwiye ati bana b'Imana iri banga ry'ukwemera n'agatangaza, iyo hejeje consecration nibyo aca babwira bana b'Imana iri banga ry'ukwemera n'agatangaza, mwishura ngo iki? Ego cyane mukama, turemeza gupfa kwawe kandi turashima izuka ryawe gushika uzogarukira. Nukuvuga ko mwemeza ugupfa kwiwe kandi mugashemeza izuka ryiwe, si ukuvuga ko muvyibuka. Aha niho muvuga ati ego cyane mukama, tuributse awi, tuributse ibyo gupfa kwawe, tuributse n'iby'izuka ryawe. Ntitwibutse, turemeza. Nous proclamons ta mort. Wo gutuma kuja kumenyesha abantu ko umuntu apfuye, hari uheruka kuza kumenyesha ngo turamenyesheje, leta y'u Burundi iramenyesheje abarundi bose n'abanyamahanga urupfu rwa naka. Twese twaciye tumenya ko uyo naka yapfuye. Murabyumva? La proclamation, la proclamation, la proclamation. Mugabo rero iby'urupfu rwa Yezu birarengeye ibyo, kuko ibyo uyo yabivuze, yavuze ibyabaye kera.
haheze igihe bibaye. Yezu Kristu we iyo tumenyesheje ugupfa kwiwe, tuvuze ngo turemeza ugupfa kwawe, nous proclamons ta mort, uwo mwanya nyene, muri icyo kibanza nyene, muri iyo saha nyene, Yezu Kristo asubiye kurangura ugupfa kwiwe n'izuka ryiwe. Nibyo turangura abavukanyi. Muvuze rero ngo bavuze bati bana b'Imana ibanga ry'ukwemera n'agatangaza, namwe muti ego cyane Mukama, turemeza ugupfa kwawe. Ni ukuvuga ko muvuga muti turemeje ko ubu nyene utanze umubiri wawe n'amaraso yawe, kandi ugomba tugomba kuguma tubirangura gushika aho uzogarukira. Ngiyo rero inkuka ihimbara Imana, nimwe Yezu Kristo yatanga igorogota. Ahari amajambo ashobora kutuma tutumva neza ibintu bavukanye, kubera ko tudashobora kuvuga ururimi Yezu yavuga. Duteza kuvuga ikirundi, tuvuze uko Yezu yavuga ntimwovyumva. Umusaseridoti ategeza kuvuga ikirundi kuko abwira mwebwe abarundi. Mugabo iyo aba yabwira abayahudi, bobo byumva gusumba twebwe, kuko ijambo Yezu Kristo yakoresheje aha Pawulo yavuze ngo muzakurama mubigira ngo bibe icibutso canje. Uwacumenga ni icibutso kijya zarashinga ahantu, icibutso c'ubumwe, icibutso c'abapfiriye igihugu, si cibutso, ni jambo twabuze, ijambo dukoresha mu kurivuga, ariko rivuga kurangura uyu munsi nyene, aha nyene ibyabaye kera. Murakurikira, iryo jambo bakoresha mu rurimi rw'abayahudi ni zikaron. Zikaron, igihe cyose muzobigira murama bimubigira zikaron yanje. Nukuvuga murama murangura ibi jewe ndanguye uyu munsi, murama mugira ibi jewe ngize uyu munsi. Mugabo kubera twebwe iryo jambo tutarifise, dukoresha ijambo ngo munyibuka, ngo murabigire munyibuka, kuko nta rindi jambo dufise twokoresha. Ekleziya ya Yezu Kristo, kubera ko izi neza ingene iyo nkuka ariyo nkuka ihimbara Imana, inkuka Yezu Kristo yatangiye igorogota. Ekleziya ya Yezu Kristo yamiyihereza Imana mu misa, mu Karisiya, ibihe byose. Mbere umusaseridoti ahagarariye Yezu Kristo na Ekleziya akabivuga ati turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe, niyo nkuka ikubereye kandi ishobora gukiza abantu. Igisabo cy'Ukarisiya cya kane niko kivuga, turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe. Murumva ntituvuga ngo turaguhereje ibyo twibutse. Murakurikira, turaguhereje umubiri n'amaraso yiwe, ni nkuko ikubereye kandi ishobora gukiza abantu. Iyo nkuko ibereye Imana kandi ishobora gukiza abantu ni Yezu Kristo yitanga. Inyigisho ya Eklezia Katolika twita Catéchisme de l'Église catholique mu Gifaransa, itubwi mu nomero y'amajana 1366 ni ibitomora neza ku buryo bujijura umuntu wese n'uwo bayigira kazeze. Ivuga iti Ukaristiya ni nkuka kukizana ubu bwa none. Iri jambo ngo bwa none nahinduye ijambo mu Gifaransa banditse ngo rend présent. L'Eucharistie est un sacrifice parce qu'il rend présent. Ukaristiya ni nkuka kukizana ubu bwa none, inkuka yo kumusaraba, kandi kukari yirangura, kandi kukariyo ishikiriza ibyiza biyikomokako. Ndabatubiriramwo,
ntawoza bitomora ngo arenze ngaho. Ukaristiya ni nkuka kukizana ubu bwa none, inkuka yo kumusaraba, kuko ari yirangura kandi kuko ari yishikiriza ibyiza biyikomokako. Mu nomero y'1414 naho iyo nyigisho ikabandanya iti ukaristiya ni nkuka kuko yiherejwe yishura ibicumuro by'abazima n'abapfuye kandi katuronkera ku Mana ibyiza by'umutima n'umubiri. Ukaristiya ni nkuka kuko yiherejwe yishura ibicumuro by'abazima n'abapfuye kandi katuronkera ku Mana ibyiza by'umutima n'umubiri. Aleluya. Wowe ufite ibicumuro wumvise, wowe ufite ibicumuro, wowe udafite ibicumuro wiranaramire. Wowe ufite ibicumuro wumvise, wumvise ngo yishura ibicumuro by'abahe, by'abazima n'abapfuye. Muca mutegera ko duhiriwe twebwe bene Israeli, twebwe Israeli ya Yezu Kristo, kuko twahishuriye ibihimbara umukama. Abazima turabahereza inkuka bagakira ibicumuro kandi bakaronka ibyiza by'umutima n'umubiri. Abapfuye turabahereza inkuka bagakira ibicumuro kandi bakaronka ibyiza by'umutima n'umubiri. Wewe rero umucumuzi ukiri muzima urabubyumvise, na wewe wapfuye mupfu, wewe wapfuye igenda, na wewe wapfuye igenda, wabyumvise ga mupfu. Ukaristiya yiherejwe irakwishurira ibicumuro ikakuronkera n'ibyiza by'umutima n'umubiri. Nico gituma umusaserdoti ayihereza avuga amajambo ya Yezu Kristo ngo iki n'amaraso yanje aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Nico gituma ekleziya ya Yezu Kristo ihereza inkuka n'abapfuye nyene, n'abapfuye nyene, kuko kubw'iyo nkuka uwapfiriye ku musozi wa Golgota akamonoka mu kuzimu, nk'uko tubisoma kwa Petero mweranda ibaruwa ryiwe rya mbere ikigabane cya 3 akarongo k'19 ngo umutima wa Yezu Kristo yarapfuye rimwe rizima, ngo intungane irapfira abacumuzi, ngo kubw'umutima wiwe yaramanutse mu bapfuye kwigisha abari barapfuye bose, bamwe bari mu ibohero, bamwe bari baranse kwemera mu gihe cya Noe, aho ubwiyumanganyi bw'Imana bwari bukihari, bwa bwato bukibazwa. Ni ukuvuga uwapfiriye kuri Golgota yaramanutse n'ikuzimu kwigisha abashitseyo, kandi atari intungane, ngo bamwe bose bari baranse kwemera mu gihe cya Noe, za ntagondwa zose ajya kubigisha. Iretare preshe niko byanditse. Nico gituma inyigisho y'ekleziya ko iyo nkuka y'Ukaristiya yiherejwe ironkera yishura ibicumuro by'abazima n'abapfuye kandi katuronkera ku Mana ibyiza by'umutima n'umubiri. Nukuri kwamye, nukuri kwimpamo. Turahiriwe Israeli twebwe dufise iyo nkuka, inkuka ihimbara Imana, kuko duhereza iminsi yose iyo nkuka, tukayihereza abazima, tukayihereza n'abapfuye, baba bashitse ku mpanda canke abapfuye bagenda, tukayibaherereza kandi bakaronka ikigongwe, mbere bakaronka n'ivyiza by'umutima n'umubiri. Iyo atari iyo nkuka iherezwa, iyi si ntibikiriho, iba yarasamye ikatumira, kuko amagorwa n'amabi n'ububisha n'ubugesera bwose bukorerwa kuri iyi si ntiyoshoboye kugumaho
iyo ataba iyo nkuka yamiherezwa, Yezu Kristo agasubira akitanga kw'inkuka yo kwishurira abo bantu, kandi uko umusaseredoti amuhereje Imana agasubira akabwira Imana ati dawe bagiriye ikigongo ntibazi icyo bakora, nicyo gihagaritse iyi si. Iyo nkuka niyihagaritse iyi si, umunsi wo kumva ngo ku isi yose inkuka z'imisa zirahagaritswe, ufisi yuje uraca ugenda. Yezu Kristo nashimagizwe. Haleluya. We yaducuriye iyo nkuka, we yamatubera inkuka duhereza Imana iminsi yose. Iyo duhereje inkuka y'imisa, ariyo nkuka y'Ukarisiya, ibyo Shetani yari yubatse byose bica bisambagurika bigacika ubunywenywe. Iyo duhereje iyo nkuka, imigambi yose ya sekibi cisambagurika. Nico gituma Ekleziya ya Yezu Kristo ari itunga rikomeye iyi si ifise, kuko niyo yihagaritse. Nabo bose mubona bigira sura ivu, iyo itaba Ekleziya ya Yezu Kristo ihereza iyo nkuka, baba bamaze gusubiza inomero. Ngiyi nkuka ihimbara Imana. Turahiriwe Isirayeli, kuko twahishuriwe ibihimbara Imana. Ariko turafise ikindi gihimbara Imana bavukanye, igikorwa gihimbara Imana. Hariho igikorwa gihimbara Imana. Ico gikorwa gihimbara Imana nico Simeo yakoze. I Yerusalemu naho hari hasanzwe umuntu yitwa Simeo. Yari intungane kandi yarakunda Imana. Yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli. Mutima mayanda yari yaramumenyesheje ko atazosanda abatarasanganira wasizwe n'umukama. Muri ico gihe niho yaza mu gisengero yohejwe na mutima. Abavyeyi ba Yezu bagasangwa bazanya umwana Yezu kurangura imigigwa imwerekeye. Umviriza ico Simeo yakoze rero. Simeo aramwakira, akengurukira Imana ati noneho muhanyi, rengukisha umusavyi wawe mu mahoro, kuko amaso yanje yiboneye rwa rukiza wateguriye intara zose, ryani nahazwa ry'ibikugu vyose, ryani nahazwa ry'icibare cawe Isirayeli, wa muco woneshereza amakungu yose, ryani nahazwa ry'icibare cawe Isirayeli. Simeo aramwakira, ahezagira Imana, akengurukira Imana. Ngiki gikorwa gihimbara Imana Simeo yakoze, maze agaca yuzura agahimbare. Ngiki gikorwa gihimbara Imana nawe utumiriwe gukora uyu munsi muvukanyi, kandi niwagikora nawe w'uyu munsi uruzura akanyamuneza nka Simeo. Simeo aramwakira. Uwakira Yezu Kristo nico gikorwa azoba akoze igikorwa gihimbara Imana, kuko kwakira Yezu Kristo nico Imana yiteze ku muntu wese. Nkako nyene Imana yarakunze isi gushika itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. Nkako nyene Imana yarakunze isi gushika itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwemeye wese ntapfe aronkeriho ubuzima budahera. Ushaka gukora rero igikorwa gihimbara Imana, arakira akemera uyo mwana wayo yaturungikiye. Nivyo Yezu Kristo yabwiye abayuda umunsi bamubaza ngo tuze tugire iki ngo turangure ibikorwa bishimisha Imana. Yezu yabishuye ati igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Igikorwa Imana ishima nuko mwokwemera uwo yatumye. Biri muri Yohani ikigabane cya 6:28 na 29.
nako sinabwira ijambo nabasomeye naryaho riri mu Njiri ya Luka ikigabane ca 2 kuva ku 22. Mu kwakira uyo mwana w'Imana Yezu Kristu aje kudukiza, Simeho yakoze igikorwa gihimbara Imana. Turahiriwe rero twebwe Isirayeli, turahiriwe cyane kuko twahishuriwe igikorwa twokora gihimbara Imana. Twebwe abana b'Ekleziya twarahiriwe kuko duhereza iminsi yose inkuka ihimbara Imana. Tumaze kuyihereza uwo twahereje Imana agaca twihako natwe imfungurwa, maze tukamwakira akinjira iwacu, akinjira mu mutima wacu, akatwuzuza amahoro yiwe, akatwuzuza ubuzima bwiwe, akanyamuneza kiwe. mbere ntabitwuzuza gusa nk'inema duhaye, atubamwo wenyene nk'uko avyivugira ngo uburyo umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nkaba muri we. Yohani 6:56. Uburyo umubiri wanje akanywa n'amaraso yanje aba muri jewe nkaba muri we. Aya sama jambo gusa bavukanyi. Harabe kwimvira ngo Ekleziya ivyo tubwira ngo nutujambo tw'uturyohera amatwi, haba namba. Kurya Yezu ari muzima mwitaberenakuro, urya ari muzima mwitaberenakuro niko yinjira muri jewe, kandi anyinjiyemwo aguma ari muzima, ntacika umuyaga, aguma ari muzima, ku buryo uwashatse kuba mwitaberenakuro kugira ngo ashikire umuntu ashaka kumbamwo nanje kugira ngo tunywane, anshikire kandi ashikire n'uwundi wese duhura, kuko jewe mpeza ngacika itaberenakuro yigendera. Wewe rero nitwahura mvuye kwakira Yezu, wewe nawe ukaba utari umukatolika udashobora kumwakira, urashobora kuntuma uturampera bwakeye umwami wacu Yezu. Kandi ngaca ndamubwira nti Yezu, ndaguhaye bwakeye bw'uyu Mwisilamu, canke ndaguhaye bwakeye bw'uyu Mubudiste, ndaguhaye bwakeye bw'uyu Mushintoiste, Mubrahmaniste, kuko Yezu nakira ambamwo. Ubizi yodukuri inkoni ku gishitsi, ndamwabwire muzoje kumwirabira. N'umugabo waha haruguru yacu gatoyi mu gihugu ca Cote d'Ivoire yitwa Charles Walitiho. Umuntu akorana na shetani yaje kumutera ubwoba, umuntu w'umuhindi amusanga i Buruseli. Ico gihe yari ambasaderi wa Cote d'Ivoire i Buruseli mu Bubiligi. Aza kumutera ubwoba amubwira ngo udashize kuri konte ya databuja shetani aya mahera ya uzibonerako. Nawe yari yazindutse mu minsi uyo munsi yakiriye Yezu, ngo nca ndamwishura ngo ntayo nzoshirako kandi ntaco nzoba. Ngo wa muhindi aca ntaco uzoba, ngo mbewe wishimirije iki kugira ngo ushobore guhigisha databuja gutyo? Kuko uyo muhindi akorera shetani, yarazi shetani carico, mugabo ntiyarazi Yezu nawe kwasumba shetani nakure, kwari wayigaba, kwari wayitegeka. Nico gituma uwo Charles Walitiho ngo nca ndamwishura ngo nishimirije iki? Jewe ngo nishimirije Yezu. Ngacambaza ngo ari hehe? Ngo nca ndamwishura ngo mbaza ngo ari hehe? Ngo nje nagira uramubona? Ngo ntubona ko ari muri jewe? Ngo mpejeje kuvuga gutyo ngo yagira ubwoba bwinshi, ngo mbona arahagutse agendeca umugongo, ngo ashitse mu rugo aca aravuduka ariruka. Ibyo ni abaye bavukanye. Ushaka kubihinyuza Charles Walitiho aracariho aharuguru muri Cote d'Ivoire, uca afata indege aje kumuraba.
canke yigira n'amaguru kuko hoho urashobora gushikaho n'amaguru. Wishimirije iki? Nishimirije Yesu. Ari hehe? Umbaze ngo ari hehe? Je naryo ramubona, ntubona ko ari muri jewe. Singanya singowe nifitiye Yesu. Haleluya. Uko niko Yesu Kristo jambo yigize umuntu yaje kurangura umugambi w'Imana Data. Mu kuza kuba mu muntu yaje kurangura umugambi w'Imana yatugeneye kuzoyibera abana mu mwana wayo Yesu Kristo. Yaje kurangura uyo mugambi kuko Imana Data ngo yatugeneye kuva kera na rindi kuzoyibera abana kubwa Yesu Kristo, nkuko Paulo bivuga mu ibaruwa ry'Abanyefezi ikigabane ca mbere akarongo ka 5. Niyo yatugeneye kuzoyibera abana kubwa Yesu Kristo. Yohani ati abamwakiriye bose abemeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abamwakiriye bose abemeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Urahirwe rero muvukanyi wewe witeguriye kwakira Yesu Kristo uyu munsi. Ntuganya ntugowe. Amen. Nawe uyu munsi Yesu umwakiriye arakuzuza ubuzima, amahoro n'agahimbare, nkuko yabigiriye Simeho, nkuko yabigiriye umuhanuzikazi Ana. Bombi buzuye akanyamuneza. Simeho aratangaza ivy'uyo mwana, Ana aratangaza ivy'uyo mwana ngo amenyesha abo bose bari biteze ko Yerusalemu irokoka, kuko muri Yesu Kristo ukurokoka kwari gushitse, kuko umwakiriye aba yakiriye urukiza, aba yakiriye ubuzima, aba yakiriye amahoro. Uba wakiriye urukiza, uwo mwakiriye niko bigenda. Ubizi yoja gucira umugani no mubikira yitwa Bridge Makena, nuwaha hirya gatoyi, hirya yacu gatoyi muri Canada. Abavukanyi bo muri Canada baragenda bamwegere bamwibarize. Bridge Makena yagwaye kanseri, abaganga baramubwira ko ataca bakimushoboreye, batigende muheru ryameho gushika rukwanure. Hanyuma aja mu misa, agiye mu misa imbere yo kuja gusangira yibuka yuko Yesu Kristo ngo mu gihugu c'Abayahudi aho yaca hose yagenda arakora ibyiza. Hanyuma hageze gusangira ati reka nanje ndaza kumubwira. Agiye gusangira rero arakira Yesu mu minwe. Hajya abandi baca batamira buno nyene we wabanza kumubwira amajambo. Yesu wewe muri Israeli aho waca hose, changement de micro s'il vous plaît, aho waca hose wagenda urakora ibyiza. None rero ngira ndakwakire winjire muri jewe, aho uca hose ugenda urakora ibyiza uhereye ngaha mu mihogo. Aratamira. Emwe uko yabivuze yabisabye niko byagenze. Yesu yahereye mu kanwa agenda arakora ibyiza, ahereye aciye naho mu mihogo. Iyo kanseri yazimanganye uyo munsi nyene, n'uyu munsi abaganga baracaturumbura amaso ntibazi byabaye. Sime avuze ngo kuko amaso yanje yiboneye urukiza. Simeho avuga ngo amaso yanje yiboneye urukiza. Wewe na amaso yibonera gusa, weho sa amaso gusa yibona, n'ururimi urabona, n'amenyo yawe, s'il vous plaît.
n'amenyo yawe aribonera urukiza, n'ururimi rwawe n'imihogo yawe, mbere na esitoma yawe iribonera urukiza. Amaso yanje yiboneye urukiza. Turahiriwe Isirayeli, kuko twebwe ibihimbara umukama ntitwabihishuriwe gusa, twarabigabiwe. Ndagutumiye rero muvukanyi, nawe uyu munsi urukiza ntirugucike. Simeho aramwakira, nawe uyu munsi umwakire. Uyu munsi muri iki giteramo umukama Yezu araza wenyene ubwiwe, niwe yiyizira ata n'uwundi atumye, aze mu buryo wenyene yitoreye bwo kubana natwe mu gisa n'umukate, aze kugira ngo agendere abantu biwe, maze umwakire nawe nk'uko Simeho yamwakiriye. Weho ntukeneye kumwakira mu minwe gusa nka Simeho, urashobora no kumufungura niwaba ubirekuriwe. Mugabo niwaba utabirekuriwe naho nyene, Yezu Kristo uramubwira uti mukama Yezu, urabona ko ntashaka kukwakira icese kuko ntabirekuriwe. Urabona ingene nkushonje, ingene nkunyotewe, ingene nkwipfuza. Ndagutumiye nuze wanje, ndagushaka, ndakunyotewe, ndakwipfuza. Nuze unzanire nanje urukiza rwawe. Kandi Yezu araza, kandi uraza kuvyumva. Igikorwa Imana ishima rero nico bavukanye mu kwakira igikorwa Imana ashima, nuko twokwemerewe yatumye tukamwakira. Uwo wese yemeye Yezu, uwo wese amwakiriye, abakoze igikorwa Imana ishima, kuko Imana yakunze isi ikaturungikira umwana wayo w'ikinege. Abakiriwe mwana wese baba bashimishije Imana. Uyu munsi nawe urahiriwe muvukanyi, kuko ico Imana ishaka wagihishuriwe kandi ugishikirizwa, ku buryo nawe ushobora kuyinezereza, kandi wewe nyene ubwawe ukanezerwa nka Simeho, ugahezagira Imana ukayikengurukira. Nta muntu n'umwe yakiriye Yezu yasubiye kuguma uko yarari, kuko aho Yezu ari ashitse ibintu bica bihinduka. Kwa Matayo amaze kuhashika, uwari umutoza kori yahindutse umutumwa n'umwanditsi w'injiri. Kwa Zake amaze kuhashika, uwari karuhariwe mu kwiba no mu kunyuruza no mu gukora ubuhumbu bwose bwari buzwi ku bakuru w'abatoza kori n'abanyakabi, yahindutse umwana wa Iburahimu, atabara boro, asubiza abo yagunze ivyo yabagunze kane, kuko yakiriye Yeziwe. Luka yanditse ngo Zake acarururuka amwakira n'akanyamuneza. Zake yarahindutse. Mariya Madalena yarakaruhariwe mu vyerekeye wa mwuga w'ubushurashuzi w'ukudandaza umubiri, ariko amaze kwakira Yezu yabaye umweranda, agira n'ubweranda n'ubwere ntegerwa busumba ababikira bose maze kubona, kuko yakiriye Yezu. Abamwakiriye bose, abemeye izina ryiwe, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Nawe muvukanyi ndagutumiye, akira Yezu. Muri iyi myaka abantu bahurumbira ibintu byinshi, abantu batwaga umutima n'ibintu byinshi, abantu biruka inyuma y'ibintu byinshi. Ibyo biruka inyuma bikabaruhisha, bikabasigamwo imvune, bikabasigamwo uguhahamuka no guseseregwa, mbere bamwe bakayinga, abandi bagasigara ari nk'utujuju n'utuzezeta. Uwakiriye Yezu Kristo we acaba umuntu muzima, kuko jambo yigize umuntu ngo umuntu aze yaba umuntu. Uwataye ubuntu, uw'ubuntu buke, amwakiriye acamugira umuntu mwiza muzima. Aleluya. Nta muntu n'umwe yakira Yezu ngo agume uko yahora, nta n'umwe.
nta n'umwe, abamwakiriye bose, abemeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Uyu munsi ndatumira umwe wese amenye ko igikorwa Imana itwiteze ko wewe na jewe ngaha muri iki giteramo gisumba ibindi bikorwa byose twayikorera, no kuyihereza umwana wayo, tukongera tukakira umwana wayo, no kuyihereza. Abasaserdoti barahababera, ariko mwese muri kumwe murana ko umusaserdoti akiriza umubiri n'amaraso bya Yesu. Avuga ngo iki? Kubwiwe, hamwe nawe, no muri we nyene nutegwa iteka ryo gusengwa Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mweranda wongera uninahazwe mu myaka yose. Namwe mugakura icyarimwe, mugakurira hasi icyarimwe muti amen. Kubw'iyo nkuka Imana iraninahazwa, isi ikarokoka, abantu bakuzura n'Imana. Nicyo gituma ariyo nkuka ihimbara Imana, ibereye Imana, ishobora gukiza abantu. Hanyuma umusaserdoti amaze guhereza, ibyo ntibikwiye byonyine. Yesu ashaka ko dusha tumwakira. Nitumwakire, tumwakira nugweze tumwiture, ngwa tugenze ukwasha. Ubu mwakiriye abakozi ibikorwa Imana ishaka. Reka dutamutukira ingingo ya gatatu, inyifata Imana ishaka nayo, inyifata himbara Imana. Igikorwa gihimbara Imana cyo gukora muracumvise. Akira Yesu muvukanyi, mwakire mu buzima bwawe, mu mutima wawe, mu nzu yawe, mu rugo rwawe. Yesu nahashika hatsimbatara hashinga inganje yiwe. Ariko hari ikindi Yesu yiteze. Simeon yakoze. Simeon yavuze ati, ubu noneho muhanyi rengukisha umusabyi wawe mu mahoro. Mbeyo majambo Simeon yavuze asigura iki? Nukuvuga iki? Mu by'ukuri Simeon yabwiye Imana ati, ubu rero ko nakiriye urukiza wateguriye intara zose, umuco w'amakungu, ininahazwa igicibara cya Israeli, nta kindi ngisigaje, nta kindi nkirindiriye. Mukama muhanyi, shaka ungotore, shaka ungotore, ndaronse byose. Nicyo yavuze. Aho rero Simeon yavuze ijambo rikomeye, yagize inyifato ikomeye nawe wogira. Iyo nyifato ya Simeon ni inyifato y'ukwihereza umukama, nk'uko yakiriye yaje kwihereza umukama. Yakiriye uwaje kwihereza Imana, amaze kumwakira nawe aciye yihereza Imana. Noneho muhanyi rengukisha umusabyi wawe azi wawe, ndakwihereje dawe, ndaguhereje umutima wanje. Iyo nyifato y'ukwiyegurira Imana, y'ukwihereza Imana, s'abandonner à Dieu, kujya ku mwana yiyegurira amaboko y'umuvyeyi. Iyo nyifato Simeon yagize bavukanye ni inyifato ihimbara Imana. Turahiriwe Israeli, kuko ibihimbara Imana twarabihishuriwe. Wewe rero wakira Yesu, Imana ikigushakako suko gusa umwakira ngo ucushira akaguru ku kandi ngo ubu rero ko nuzuye Yesu bazosubire. Ego nibyo bivuge, bwa bushetani buzosubire. Nibwaza urabubwira uti jewe nishimirije Yesu, ari hehe? Ari muri jewe. Nuko mutabizi, mu bisanzwe umuntu aje kwakira Yesu, burya haciye ubushetani buzabura cana ko bumubisa, buca bwiyagana bumubisa. Mbere hari naho umuntu atakira Yesu aca agahonyanga ibintu, bamwe bavuga ngo barategwa ibintu bikamufata, ariko uvuye kwakira Yesu ukabikandagira ukirenganira. Ego, kuko Yesu avuga ati, nabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka n'utumina. Erega izo nzoka n'utumina zikandagirwa si ibi bitangurirwa, byo birigumiraho biturira imibu na kare yaraturembeje.
sitangurirwa, si izi nzoka zo mu ishamba haba namba nayo mashetani uwakiriye Yesu. Ego mugabo si ico gusa, Yesu ashaka ko nawe umwakiriye uca ugira nkawe nk'uko kwa Simewo. Yesu yaje mu gisengero kwihereza Imana kugira ngo yegukira Imana rwose kandi abere incungu abandi. Simewo amaze kumwakira yaciye nawe yiyegurira Imana. Nawe Yesu ashaka ko niwamwakira uca wiyegurira Imana, nawe ubu mwana w'Imana, ubu w'Imana, ubwira Imana uti Mana data muvyeyi wanje, nanje ubu nduwi wawe, ni wewe niyeguriye, ni wewe nzumvira, ni wewe nzogamburukira, ni wewe nzokurikira, uri umuvyeyi wanje. Amen. Aho rero uzoba ukoze igikorwa Imana ishima, igihimbara Imana. Turahiriwe Israeli, kuko ibinezereza umukama twarabihishuriwe. Muti none Gapati, hagera ryari ko ivyo bintu biryoshe? Hagira hagere, kandi ubu urashobora gutangura guhamagara Yesu, ukamuhamagara, kandi niwamuhamagara araza, kandi twese nitwamuhamagara araza, kuko nta numwe yambaza izina ry'umukama ngo agenda atamwitavye. Mugabo hariho inyifato Yesu na hariho nako ivyo Yesu adusaba twokora kugira ngo azi wacu yishikire, kuko aho Yesu ashitse hose ntiyishikira. Harahasanga hari amahwa, harahasanga bamuteze ibisonga, hari n'ahashobora gusanga hameze nk'inyabarega, hari n'ahasanga hameze nka pubere. Nico gituma Yesu ashaka ko twitegurira kumwakira. Simewo yariteguye, umuhanuzikazi Ana yariteguye. Simewo yiteguye gute? Bamutubwiye ko ibintu bihambaye bitatu, mbere baca bongera ko n'icya mbere. Simewo yari intungane. I Yerusalemu naho hari umuntu yitwa Simewo. Uwo Simewo iby'izina ryiwe byo data tube turabiretse, ko ndabona mwese mwacitse ba Simewo, kuko iryo jambo Simewo ririmo kumva. Abarihinduye, umugore yatanguye kuryita umwana wiwe ni muka Yakobo, yamwise Simeho, ngo nukuvuga ngo Imana yaranyumviye, Imana yarumvise, Imana yarumvise. Ariko uw'Imana yumvise nawe arumviriza Imana, ko mbona rero namwe muriko murumviriza, namwe muri ba Simeho. Iryo zina ryo tube turariretse. Ariko yari intungane. Muri Bibiliya rero intungane irangwa nuko umuntu yitwa intungane. Bavuze ngo umuntu w'intungane muri Bibiliya nuwama yemera ko abeshejweho n'Imana akagabwa nayo, yemera ko abeshejweho n'Imana akagabwa nayo. Atandukanye n'abantu b'iki gihe bigize bugabo bwigaba n'amabwirizwa y'Imana bagata, n'amategeko y'Imana bagata, bakigira izindi mana. Wewe ni waba ushaka kwakira urukiza, ubanza kuba umuntu yemera kwagabwa n'Imana kandi abeshejweho nayo. Kandi icya kabiri kiranga umuntu w'intungane muri Bibiliya nuko yamarondera igihe cyose icyo Imana imushakako, icyo Imana imwitezeko. Uyo aremera ko abeshejweho n'Imana kandi agabwa nayo, yamarondera icyo Imana imwitezeko, kandi maze kukimbona agaca kirangura. Ibyo bintu bitatu nibyo biranga intungane muri Bibiliya: yemera kwigabwa kandi beshejweho n'Imana, yamirondera icyo Imana ishaka kandi igaca kirangura. Ico
ico ni cambere catumye Simeo yitwa intungane, catumye n'abantu benshi muri Bibiliya bitwa intungane. Na Yozefu mwumvise bamuvuga ko yari intungane, ngo Yozefu, uwo muntu Yozefu yari intungane. Biribonekeje ko aje kurangura i Yerusalemu ivyerekeye uyo mwana nk'uko Umukama yabitegetse, kuko intungane ni yamirangura ico Imana ishaka. Icya kabiri kiranga Simeo, yarakunda Imana. Urakunda Imana gamuvukanyi? Urakunda Imana? Urakunda Imana? Uyu munsi urayibwira, kandi ni wayibwira uri wenyene. Ndazi uza kubivuga ubikuye ku mutima, si nkibuvuze gusa kugira ngo wishure ikibazo nkubajije, kuko ari interrogation non averti. Ukunda Imana nawe arangwa n'iki? Si ufise santima ngo Mana je numva ndagukunda, sivyo, si bishobisho. Yezu avuga ngo uwunkunda azozigama ijambo ryanje, uwunkunda azozigama ijambo ryanje. Icyerekana ko nkunda Imana nigene nzigama ijambo rya Yezu, ningene ngendera ibwirizwa ry'urukundo Yezu yaduhaye. Ico nico cyerekana ko ndamukunda. Uwuzigama ijambo ryanje ni wankunda, niko Yezu avuga. Simeo rero yarakunda Imana, kanatsinda yaje yohejwe na mutima kugira ngo akore ico mutima mwoheje ari Imana ishaka. Icya gatatu caranga Simeo, yari yiteze uruhoza rw'Isirayeli. Simeo yari yiteze. Mbega muvukanye, uriteze? Uriteze? Hari ico witeze kitari Amstel, kitari rufuku, kitari impeke n'imvuzo n'igitere? Urafise ikindi witeze atari umuceri, atari brochette? Urafise, uriteze? Simeo yari yiteze, yari yiteze. Il attendait, il attendait. Imana yacu yama yihaba yiteze, mbere yamirungika n'intumwa kugira ngo isange bayiteze. Nawe rero ni wa witeze, urahiri uyu munsi uwuje arakwiha kuko umwiteze. Ibyo bintu bitatu biraranga Simeo. Baciye bongera ko rero ngo mutima mweranda yari kumwe nawe. None kwari intungane, akaba akunda Imana, akaba yama yiteze uruhoza rw'Isirayeli, mutima mweranda yoreka kuba kumwe nawe gute? Mutima nawe muba kumwe, kandi we nyene araza kukuzanira Yezu nkuko yamuzanye mu mbanyi ya Bikira Mariya, aramukuzanira kuko mutima ni watuzanira Yezu. Nico gituma na musaserdoti ari wasaba ngo amutuzanire. Nico gituma tugusavye ngo urungike mutima mweranda takatifu zirishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yezu Kristo Umukama wacu. Yagize kuzana Yezu mu gisengero, yongera azana na Simeo mu gisengero. Mutima aratuzanira Yezu hano, yongere natwe atuzane kwa Yezu. Ngivyo ivyo twokwihatira abavukanyi kugira ngo natwe uyu munsi twakire Yezu, mbere dushike no kuri iyi nyifato ya Simeo yo kwiyegurira Imana, ngo natwe tuyibera abana, mbere tuyibere n'imperezwa iyishika ku nyota, dushobore no gusabira ikigongwe bene wacu baronka ubuzima n'urukiza kubwo kwihereza Imana kwacu. Kuko uwo twakira ni imperezwa yihereza Imana kugira ngo atugire natwe imperezwa ziherezwa Imana. Urakaza Mukama Yesu.